ndabarakuje bakozi bose ba televiziyo Renaissance n'umwanya makuru mu Kirundi mushobora gusanga kuvuga mu karamenyi rwa televiziyo Renaissance kuri renaissance.info no ku buhinga bwa YouTube amakuru tuhereye mujanye n'agateka zina muntu mugwi wanujeje kugira amatoza ku Burundi yuwagiriza Petero Nkurunziza ko afise uruhara mu mabi ariko abera mu gihugu atavyemeza ufise ivyo bivugwa n'umuvugizi wiwe Jean-Claude Karegwa ivyo akaba bivuze nyuma yaho uyu mugwi usohora icegeranyo cerekana ko Petero Nkurunziza ari mu babangamiye agateka zina muntu mu Burundi gwarukana go kwimbonera kure rukigira urwego rujejwe umutekano tumukurikire akabasubirwamo muri w'ikirundi na mugenzi wacu Denis Ndayikengurukiye. Nous avons très mal twakiriye nabi amajambo Dodo Diene yashikirije kubijanye n'iyubahirizwa rya kiremwa muntu mu Burundi. Ivyo yashikirije byuzuye ibinyoma. Twagira rero twiyamirize twivuye inyuma ayo majambo yiwe na cane ibyagiriza umukuru w'igihugu c'u Burundi. Dodo Diene nawe nyine arabizi neza ko ijambo umukuru w'igihugu yashikirije rihamagarira abanyagihugu gushira inguvu hamwe. Ibyo bamwagiriza rero sivyo na gatoya. Twagira tubwira bene gihugu ko boguma bafatanye mu nda bagume bakora imirimo yabo ya misi yose. Twongere kandi dusaba ubutungane ko bwo kweza abo bantu bariko baragirizwa ibitari byo aribo bari bakwiye gufatwa nk'abantu bijunja bo kubahirizwa mu burenganzira bwabo. Uburundi burakeneye nivyo ico bwo kwigishwa n'amakungu kubijanye n'ubuhinga mugabo ibijanye no kubahiriza kiremwa muntu ivyo bisanzwe biri mu mitima yabo kira noneho biri mu mico y'abarundi. Ahubwo abo batwagiriza nibihutire kuza mu Burundi kwirabira uko abarundi babayeho mu buzima bwa misi yose pour s'imprégner de ces réalités qui sont du vécu quotidien des Burundais. Imigambo itavuga rumwe na leta ibona ko ico cegeranyo ataho kibesha yonyangwa y'agateka kazi na muntu mu Burundi ari agaseseshwa rumuri. Anisetini nkuru arongoye umugambwe CDP avuga ko igihe cyose yagize uvuga ibijanye no guhonyanga agateka kazi na muntu bikorwa n'inzego za leta abayoboke ba Petero Nkurunziza baca bahagurukira rimwe kubwiwe ngo ivyo vyiyongereye nako ahanini bivuye ku matora yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro rishasha. Tumutega amatwi akaba yakuwe ku murongo wa telefone. Kuvyerekeye aba bariko bariyamiriza iyi raporo yatanzwe n'umukuru urya mugwi washizweho n'urwego mpuzamakunguni kugira ngo rwame rukurikirana ibiriko biraba ku Burundi gongere rutange raporo gongere ruvyandike rubishikirize amakungu rushikirize cyane urwego mpuzamakunguni. Kuvyerekeye rero abariko baramucyoza ngo ariko arashigikira abakora ikibi ngo ivyo ariko yanditse ngo si vyabaye ku Burundi ngo ivyo bariko baravuga ni byinshi bariko bagomba gushigikira intwaro Nkurunziza kandi nibisanzwe kuko iyo ntwaro niyo basanzwe bakorera kuva mbere itanguye kugira aya makuba mu kwezi kwa kane kuri 2015 kuvaho Nkurunziza yahagiye ubutegetsi abanje guhonyanga ibwizwa shingiro ryo mu 2005 abanje guhonyanga amasezerano y'Arusha. Abamushigikiye bamye umwanya wose bama bagira bati niwe ariko arakora ibintu byiza ku Burundi naho abantu bariko barapfa imisi yose naho abantu bariko barangara naho abantu bariko barashirwa mu busho butandukanye naho abantu bariko baramererwa nabi ibintu bitandukanye muribuka abigeme n'abapasoni bafatwa ku nguvu nimbonera kure n'abapolisi niki ibintu byinshi byabaye muri ico gihugu kandi n'ubikibandanya biba. Uwo mugwi rero urabikurikirana urabibona uravyandika urabishikiriza ubishikije rero nk'uko abakorera intwaro ya Nkurunziza mama bagenza baca bagomba guhana ububivuze ntibagomba guhana ububikoze. Ni muri iyo ntumbero rero bariko baragomba gucyoza uwo mukuru w'uwo mugwi Dodo Diene. Iyo raporo ikaba yishimikiza ikiringo cabaye hagati ya raporo yabaye bwa mbere n'iyi raporo ikurikira. Muri ico kiringo rero harimwo ca gihe bariko barigisha
abanyagihugu ngo baze batore ca kindi citwa referendum ngo baze batore ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro. Murazi ko haba mu Cibitoke, haba i Bubanza, haba i Makamba, haba ngaho muri Bujumbura Jahare, abantu baserukira ubwo butegetsi baravuze amajambo menshi, amajambo y'iterabwoba. Muribuka ko uwitwa Nzopfa Barushe yabwiye abanyagihugu bamwumviriza ati murumviriza bakeba ubuzoza avuga ngo ntatore ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro muzomwice umute muruzi muzomuhe imfi zimwirire n'ubundi zari zakenye. Twarumvise ko iyo mvugo yari iyo mvugo ya benshi muri bo, naho bamupfunze umwanya mutoya mwarabonye ko baca bamurekura. Kwari kwerekana ko iyo mvugo yari imvugo y'intwaro, arabicwa mw'ijoro kabaja kubahamba bikorwa mu binogo rusangi n'ibindi byinshi. Amahano yaba muri ico gihugu arazwi, amakungu arayakurikirana. Makuru twateguye abandanya tubananize mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, impunzi z'abarundi zitabona neza kasuza k'igihugu mu gihe uno munsi igitigiri kinini cy'abarundi bahunze igihugu. Muizi Ernest nomwe muri abo barundi akabona ko Burundi bwatakaje ingufu nyinshi zofashije mu iterambere ry'igihugu. Tumukurikire. Kazoza k'igihugu cy'u Burundi twende tubone yo bija kuko uravye ubu aho igihugu giteye kirateye ikigongo. Urabona abantu bahunze benshi bavayo, burya iyo aba bari ariyo bakiri kumbura igihugu kiba giteye imbere kuko haravuyeyo abantu bafise akamaro benshi. Cyo gituma tubona mengo kazoza ku Burundi hamwe amakuru twaciyemwo atarangiye, igihugu cy'u Burundi kizotemba kigende gishike kure kwera. Nkuko twirwa turavyumva tumba abanyapolitiki byo barimo nuko bokumvikana, hanyuma izimvururu zigahera, hanyuma izimpunzi ziko ziragorerwa mu mahanga kugira zitahuke zikorera igihugu cabo, hanyuma ryaterambere riboneke. Muizi Ernest agasaba ubutegetsi bw'Ibujumbura kwemera ibiganiro byabuza nabo bitavuga rumwe, kugiwe ngo niho hazova inyishu ibibazo byotuma amahoro agaruka mu gihugu. N'ubunyene tumukurikire. No busaba yuko bokorosha imitima kugira bemere baganire nabo batumvikana, kuko burya ibiganiro nivyo bizana byose, nivyo bituma amahoro agaruka hanyuma iterambere rikaboneka. Mwico rero nuko bogira bo kumvikana nabo batavuga rumwe bakayaga bahuza kugira barabe yuko izi ngorane zohera. Tukiri muri ico gihugu impunzi z'abarundi zahungiye mu karere ka Huye n'ubumanuko bw'igihugu cy'u Rwanda ziriyungunganya kugira zirire abana babo b'abanyeshuri bashobore gusubira kwiga. Irakoze Adija n'umwe mu barundi bari bahagaritse ishure kubera kubura amahera. Uyo mwigeme, uwo mwana w'umwigeme ashimishwa n'umwimbu wiwe mw'ishure, yongera anashima n'ico gikorwa cy'urukundo bamweretse. Tumukurikire. Narabyishimiye nyine kubera ko sinari kubona uko niga iyo batamfasha bakandihira. Twiga turi 38, naronse muri premier trimestre nabaye wa mbere ndonka 91%, deuxième trimestre mbo wa kabiri ndonka 88%. Ndabasaba ko bakomeza kugira umutima bagize nyine kundira gakomeza bakanyishurira mpaka ntegereje kwiga. Nano y'amakuru twateguye cyo tuyasoza, reka nabashimire Marco muradukurikira naho utaha.